Nshuti bagenzi namwe bakunzi ba radio televiziyo Inkinzo, reka tukuramutse aho uri hose, mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho uherereye. Turabaramutsa abari muri Canada, Australia, Asia, muri East Africa n'ahandi hagiye hatandukanye. Mwese amahoro y'Imana bane namwe. Uyu munsi turi kumwe n'umutumire wacu Apostle Bernard Ntungwanayo. Apostle Bernard Ntungwanayo turabaramukije. Naje ndabaramukije. Apostle Bernard Ntungwanayo, amasengesho CNDD FDD ikora uyu munsi, mbega no muvumo nkuko abenshi babibona uyu munsi, mbega mwebwe mubivuga ku iki? Urakoze cyane. Ubundi ijambo ry'Imana riravuga ngo abavuga ngo mana sibo bana b'Imana. Imana ntibonera umuntu mu byo avuga, ibonera umuntu mu byo akora. Rero sinoshoka mvuga ngo no muvumo, ariko twofadikanya n'abanywanyi bacu ba radio Inkinzo kugira ngo turabe by'ukuri ko ari umuvumo canke ko atari bo, kuko hari uko nyakubahwa perezida wa Repubulika avuga uko igihugu kimeze nuko abanyagihugu bibo bameze. Hari rero n'abakozi b'Imana, abihebeye Imana muri Eklezia Katolika bavuga, hariho natwe uko tuvuga, hari uko ibintu biri mu gihugu. Ivyo ni bishobora rero umuntu afatira ko akabona nyambe igihugu kiri mu muhezagiro canke kiri mu muvumo, kuwo muvumo ushobora kugira gute kugifata. Kugira ngo ndabasubize neza, reka twumvirize Valens Ndayishimiye mu gikorana aherutsemo ejo bundi hariya muri Mwaro, twumve mbega yavuze ngo iki, abibona gute, kugira ngo dufatire ku isanamu yuko ibintu byifashe mu gihugu, niho dushaka kubikora neza. Nihagire umuntu n'umwe yiyumvira ko turi mu nzira nziza, aho tugeze ni heza cyane. Ivyo mubona ni bigeragezo, kandi ndababwiye yuko turiko turakora ibishoboka vyose. Ico mw'ikigeragezo ntimuze musubire kukibona. Turiko aravuze ko ibintu byose tubona mu gihugu ngo ni bigeragezo bya shetani. None nimba ibyo tubona mu gihugu ari bigeragezo bya shetani, akaba ariwe yitwa ko arongoye abanyagihugu canke abene igihugu nkuko bivuga, ninde wo gutabara? Imana n'umwuka ni mwemu ntiboneka, ntushobora kuba ngo iri harya canke iri hariya, kuko Imana irafise uko ikora, irafise ibyo ivuga, irafise ibyo yavuze. Ariko we nka perezida wa Repubulika ariyoga ngatora inyishu z'ibibazo biri mu gihugu bihanze igihugu. Tuvuge bimwe ubu abanyagihugu bagenda n'amaguru, imodoka ziba zisize mu nzu, nta gitoro. Arabivuga ko turaza kubyumva, ahavuga ibintu bitumvikana. Abanyagihugu baca bicwa n'inzara kubera ntushobora kugaburira abantu bari mu muji wa Bujumbura canke mu miji aho batarima udakoresheje imodokari zitwara imfungurwa aho kumigwa mikuru canke kumigwa y'intara aho abantu baba. None iyo atagitoro rero kihari, ibintu byose bica bipfa. Abipuna umusase bajwa kayoga, naho koba kahari ntigashobora kubashikira, kagenda hakoreshejwe igitoro. None igitoro nta kiriho, nukuvuga ngo inzara, umwungwa canke inyota yarisha abantu. Ariyo nk'ibijanye n'inzoga byo naravuze kuva kera yuko hamwe abarundi bagiye hamwe, umwe wese ahari akagwanya ubwo butegetsi bwica abantu, akavuga ati imodoka yanje izoja mwibarabara, ntwaye umwana kwa muganga canke umuvyeyi kwa muganga, ahandi bakagenda n'amaguru. Nagenda babwira yuko amafaranga akoreshwa mu gihugu muri rya leta amenshi ava muri brasserie mu by'inzoga, ayandi akava mu bitoro. Iyo rero atabitoro bihari, ntihabe hariho inzoga zinyobwa. Nagenda babwiza ukuri yuko ijya leta nta mezi 6 yoshaka kumara mu gihe abantu baretse kunywa inzoga bose za brasserie, hanyuma bakayakugendesha imiduga, baja kwa muganga canke baja mu manza zikomakomeye, ariko ahandi bakazihorera. Bogira ingorane badashobora kwikiza. Naheza nkaraba none ubu naho mwase kubikora ivyo Petero Nkurikiye yarabivuze, umuvugizi
wa gipolisi yaravuze yuko imodoka bazosanga kuri station atagitoro kihari canke izozimira mu nzira yaheze igitoro bazobereka kandi baramaze kubikora none ikibwirwa rero n'icumbi cyo nikibona kuki tubabonera kure tukabereka ibintu mugomba gukora haba mukabyanka mukarindira ikibando ko babanza kubahushura aha rero aravuga ngo ni shetani umva shetani yateye igihugu ni shetani yateye igihugu kandi ategura amasengesho buri mwaka none iyo shetani itaneshwa n'amasengesho izoneshwa n'iki bivuze ko amasengesho asenga atariyo adashobora kwirukana satani adashobora kuvuguruza imigambi ya shetani ayo masengesho yarabe neza rero tumwumvirize ibishoboka byose kuko icyabitumye twarakibonye ntimuze muvuge ngo ni ubukene bwagitumye naba amashetani yakoreyemo babitumye kuko kubona hatera igihe hakaboneka umuntu ashobora kuvuga ngo ntimuzane igitoro i Burundi hagira habe kudeta akagenda akabuza abantu ngo nimutange dokima y'ubu bwato burimo igitoro muhejeje kubyiyumvira aravuze yuko mu Burundi ari umuntu yatewe na shetani iyo shetani imutera kwandika ikete yandikira abarunga igitoro mu Burundi ko atokirungika ko hariho kudeta kandi ko nibakirungika batazokwishura ko tutumvise iyo muntu afatwa ngo afungwe ubwo rero ndibaza ko niyo abatari bunyoni ari mu ibohero ubwo ahari hose uyu muntu arakomeye gusumba leta ko naho bari bunyoni akaba apfunzwe igitoro kiba kitaraza ni ukuvuga yuko uwo muntu akomeye gusumbya leta tubivuge tubisubire abanyagihugu barundi kazi gwaruka tuvugisha ukuri guca mu ziko nigusha uyo muntu ashobora kwandika ikete ku rwego rw'igihugu akaba ari umuyobozi ntafatwe ngo apfungwe icya kabiri igitoro kiba kitaraza uyo muntu rero nimba apfunzwe aramusumbya ingufu nimba atanapfunzwe namusumbya ingufu ahubwo yitegure ko bamukura umunsi azokubitwa n'agatira karyama azosanga bamukuye kera niko bimeze ikindi ngaho sinogera ntakivuze ejo bundi Gerard Ndabirabe mu nama nshinga amateka yaravuze ikintu gikomeye ku bitoro yavuze ko igitoro cy'u Burundi kigenda mu Rwanda igihugu kibanye twarumvise yuko twarabaririkije amakuru batubwiye ko batarigera babura igitoro na rimwe muri ico gihugu amakuru yaradushikiriye aho turi none nimba mu Rwanda atagitoro kigeze kibura bo twari cy'u Burundi gute nibapfe bambaye napfe yambaye bare kwambika ibara igihugu kibanye ariko kwambika ibara igihugu kibanye sinubwa mbere muraza kubyumva nabyo iyo leta umengo barayiroze yafashwe n'amashetani nk'uko Valeta bivuga yafashwe n'amashetani nk'uko Valeta bivuga n'ukuri kuko bararyama bakarota u Rwanda bikangura bati u Rwanda bumvise ikibaye bati u Rwanda igitoro kirabuze ngo n'u Rwanda inzara irateye ngo n'u Rwanda mana yo mwijuru dukomeze tumwumve ikiketi naho mudaricho gitoro Uburundi ntibuzoriha ngo Burundi ntibuzokwishura ukabona umuntu bwato batanguye kuvoma mu igitoro uyo muntu arakomeye urakumva bwato i Burundi no uyo muntu arakomeye gusumbya leta nimureke Imana izokwikorera Imana nishobora gukorekorera mu bantu Perezida umva Perezida negere gucunyumve Imana ikorera mu bantu yagushizeho uranka kuyikorera wibuka aho yagukuye mu ishamba urara rubunda uraragwana kandi igihe wagwana mu ishamba wibuka ko igihugu cyari kiriho kandi bavwa nk'ibyo uri kuravuga igihe wari mu ishamba igisoda cyari gitekanye cyagenda gukubita umwasi Perezida yarahari yararongoye igihugu nk'uko nyene abanyagihugu bamwe bapfa basubira barira babura ikibatabara unawe uri mu ishamba rero Imana ikoresha abantu hajya yakuzanye ngaho kugira ngo ukorere abanyagihugu none waranse urikorera wewe n'umuryango wawe igihugu waragihevye ubu rero ushize abantu kukangaratete uri kurabwira abarundi bose ngo nibizere Imana ngo wewe ntibakurabe Imana yashizeho kugira ngo yitunganirize ibyo mu gihugu ko wanse rero tanga imihoho canke naho abanyagihugu nibabyumve nibagukure kuko ntacumariye abarundi n'Uburundi uri kubabwira ngo Imana
imana y'uburundi imana y'abarundi ni imana yamyeho kandi irakomeye ariko ntifise ububesha nk'ubwo bw'iwawe ahubwo utaravye neza ni ikibazo gikomeye utaravye neza iyo mana yagutumye ukanga kuyikora ibyo yagutumye ni ukuri muzohura ariko kandi birashoboka bikaba nka cyagiye cya farawo yakoresheje uburetwa abayisirayeli mu Misiri bakora ibikorwa by'agahato babumba amatafari ngo bakoresheje amaberebere abadamu bavyaye ariko kugira ngo imana ikureho abisirayeli mu Misiri basubire mu gihugu cyabo abanyegiputa bahuye n'akaga gakomeye ako kaga rero ni kuri kwegera Burundi kugira ngo Burundi bwogorore ariko bubanje guca mu ngorane bashizwe ngo na CNDD-FDD mugambwe wawe nawe wewe uri kwisonga nabo mufadikanije muri ako kago ko gutobanga igihugu reka nagusubirizemo wumvirize munyagihugu murundi kazi ntugiye ngo nayanje ubazovyivugira nacu tugira ico tubivuzeko kuko babivye abantu nk'ubwoba abantu bose baratinya umengo ntibazopfa nta muntu arenze imyaka 130 mu Burundi nyinshi ni 125 naho aho tuzi barambye tuzi ni 120-125 naho uzomara imyaka 100 gupfa rero n'ahandi dupfuye duhagaze mwatwishe tubura urupfu tubagushikayo dupfa duhagaze ntitubatinya rero ntabwo dutinya ntidutinya nawe dutinya twotinya tugashika hehe mweko mutatinye kwica mwisha abantu mwishamba mwica abantu mu mihana mwica abantu mu nzira bagenda bataha cyangwa baja iyo baja iwabo mugategera abantu ku mabarabara mukabica twebwe nta muntu twica turavugisha ukuri guca muziko ntigusha mu byumve turazi ko kuryana kandi mvuga kuri zikundwa nabake ariko mu Burundi ziracariho tuzobivuga bibarye mu matwi nabo babashigikira muri ayo makosha y'ubwicanyi murimwo abo banyamahanga babaha amafaranga mukoresha nabo nyene birabaraba bitegure kuzinga valize batayi wabo bitegure gutsinga valize basubira iyo baje bava kuko ntacyo baje kutumarira atari kutwica batwica umugenda reka mwumvire ibara abantu bagiye inama bavuga bati ujya mugabo yananiranye ati rero ikintu cyane kokora umugire kabagati kari mu ruzi agati kari mu ruzi barabihejeje barabihejeje ngo nkunde ndabirukane nukuri barabihejeje ko none ngo ndabirukane kugira ngo cyo zigarande umwe ubirukana ureka baragufisha aganda babwire mukora neza mukora nabi tuzoja bakora neza bakora nabi ni kimwe muzoja urabizi rero ko mugira mugende genda hakiri kare muratwishe nabi bagusize uhagaze hagati abo muri kumwe urabarya nabo barakurya bakurya uhagaze nabo barya bicaye barya baryamye ubarira ko batari isahane nabo barabimenye nabo baca gukina imikino none uko bava mu muzojana he wewe uji imbere baragukurikira ibyo muri ko murakora ntimubizi ibyo mwiyagajijemo ntimubizi ubu izo ntera hamwe ziri ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi zikora iki neva abo bantu basubiza iyo baje bava reka abasirikare bawe n'izo mbonera kure zikore zijye ku mupaka ushaka gucunga ariko izo ntera hamwe uzisubiza iyo zaje ziva mugamaye nuheze neza sohora amaboko baraguma barasa hari umunsi azirasa mu jisho bonyene ariko witegure ko bashaka guhindukirira bonyene uhaye indaro hari umugani umwe uvuga gutya umuntu yagiye mu mwonga hanyuma mu murima wiwe asanga yingwe aduze ingwe iramubwira ati rero wa mugabo we ndashaka untware uje kungabura kuba nashonje sinshobora gutambuka ati ngiye gusa nidushaka tego hanyuma wa mugabo akubita ingwe ku mugongo arayitwara ku rutugu ahura n'abantu baramaze ati iyo ngwe wijanye ati ingwe turajanye mu rugo nje kuyigaburira ati genda ati naho uwo yigaburira nawe kongera ikakurya
yasa niyaravye nundi wa kabiri n'uwa gatatu bamubwira nk'uko hanyuma ayishanye muhira iwe ayishira hasi ayizanira ibyo kugirajya ariko ayizanira ibyo bateka ibyo bandi bose barya ibijumbo ibiharage imboga iravuga ngo izi ndya zirabishe ntazonke ati nizo mfise atoya aturiya mwana mumpe ndamurya muriya mwana ndamurya atoya nta mwana urya ati rero ntariyo umwana ndarya wewe ati nawe wanyikoreye ndarya wewe ingwe ibwira wa mwana ati ntandakurya wewe hanyuma ati wonja gute kandi nakuzanye nje kubwirira neza ati sawa ibirasimbye ifata wa mwana iramucamo kabiri imucemo kabiri wa mugabo aja mu cyumba azana icumu n'igipanga kugira ngo yicumite ikimubona imusimbira kiramutabagura sije no hahera bivuze iki uyo mugabo yabaye ikijuju yabitsingwe ayibika mu nziwe ayizana ngo ayigirire neza kandi azi kwingwe nta kindi kora atari kurya kanyama itunzo n'inyama ibyo biharage n'ibijumbu ntabyirya none rero nawe wabikoze ubizi ubikora n'ibigirankana intera hamwe urazi ko zisha abatutsi mu Rwanda 1994 genocide yaremejwe na Nations Unies kandi naho mwebwe harimo abayihakana kandi ntiwibagire yuko muri yo leta uri kumwe n'abantu bayihakana ko itabaye mu Rwanda kubera bazi uruhara bayigizemo harabiga mu Rwanda harababikoze bakoranye n'intera hamwe banajana muri ico kiroberi ari naho havuye ko muhambya CNDD FDD yatangujwe na Ronald Nyangoma ibujumbura ibyo rero ntimugiye gutwara vyibagiye cyangwa baravyibagiye harya n'iminsi itarashika itarashika umunsi sayashitse aho muri muzofatisha intoki muje kubazwa ibyo mwakoze mu Rwanda mwongere mubazwe n'ibyo mwakoze mu Burundi 1993 kuri jyaho nyabwoko mwakoreye abatutsi Nations Unies yemeje naho mwagiye muragiranira ubukwe n'ubutegetsi mwahasanze bwa Petero Buyoya kubera nawe yagirizwa ndadaye nabo bari kumwe hanyuma namwe mwagirizwa abanyagihugu muca murumvikana kugira ngo mubihebe mwarabihebye mwebwe ariko twebwe abanyagihugu ntavyo twahebye vyibagira ababikoze vyibagira ababikorewe ni mu vyumve mbonera kure mu binyuma CNDD ahandi ho karabaye bavuga ko namwe mukoreshwa n'amashetani reka tubandaye cyumvirize nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Burundi ariko arasezera igihugu kandi nababwiye ko Burundi buzoshika neza kwijyamo n'akazoza kandi ntituzenda mu 2060 kuko ndabona abarundi b'intwari batanguye gukora nababona abarundi b'intwari barahari turarya umutima amenyo tugatimba tukavuga bwira abarundi ndabwira abarundi bose ahantu bari nibatimbe bavuge ubutwari buraharanirwa buragwanirwa ntawe ubintwari atinya ntawe ubintwari abunda bambunde zihite no tibishoboka rero iyo mbono uvuga urabesha iyo mbono siyo kandi ntayo uzoshikamwo ntayo uzobona ndakubwiye reka rero ndakubwire n'abantu muri kumwe muri yo leta yawe iyo mbona kazoza mwagize mwarayikoze mwagize neza mbere izoba isumbiyo mwagize kuko igihugu cy'u Burundi kigiye gutera imbere cyane ariko amaso yanyu kubera mwakoresha cyane ntazobibonesha amaso ndabibabwiye mu bigeranye na rya jambo ry'Imana umwe yavuga yuko ingero y'ifu izoba iri ku mafaranga ya wabihakanya akavuga ko bidashoboka ntayo yabonye nk'uko yabibwiwe n'umuhanuzi w'Imana nanjye ndababwiye kuko muriko murica n'aba barundi mubica umugenda mwica ubwoko bw'abatutsi mukora ihonyabwoko ubu muracari muri kamwe kamwe mwagiye guhera ku murongo muri Kongo muri abasirikare kubera ibyo bibi muri ko murakorera abantu bo muri iyi region y'ibiyaga binini ibyo ntimuzobibonesha amaso never hinduka mudahinduka ntaho ndabafise ndabashira kuko ndazi ko nabazoza aricyo kimwe nawe nicyo kimwe wobashirahe nibyo navuze fungura bunyoni aze yidegembye amakosha bunyoni afise niyo namwe mufise muzane murinde muzofungirwe rimwe kuko mwese murasa
mugabo narababaze no kubona indongo zishobora kuva mu gitoro n'ikizi Burundi hari naramuhari erega igituma umuharira agusumbya inguvu noneho giranye erega waragowe abo twara bagusumbya inguvu urababesha nabo bakakubesha bakubesha ibikorwa ubona ubukene none ni kubera iki ijambo rivugwa ryonyine ari gitoro hari ikindi kintu sinakene n'ubu abantu bakubwira ngo turayikajya ngo ibiyeri biratevye nakubwira ngo tubuze amahera yo kubigura oya turabuze ibiyeri kandi ushaka kundi mbega muribuka barundi kazi ariko ava muri interieur kwibarabara rya Bugarama ahagaritse imodoka ari perezida wa Republika akicara ku kabari kandi ko kwibarabara akanyukiye agatuma ko na brochette akarya abantu babona ku muhanda none ubu rero icupa umuntu arinywa arakosheje umuntu arishaka atari ko aribuze arakosheje we kwarinywa akanyota kamufashe ko yibunya umusasa kakanywa erega abanywa gacupa nibo baha gacupa bakanywa nico gihe cyabo igihe kindi kizogera abazihebe canke naho ubu mwazi bahebesheje nibiyangane canke nabo barabe ico bagira niba bashaka gusomara barabe ico bagira bitabaye kumwe urabica nukuri ntabwo ngaho nimeke ntameke n'urwagwa anywiye ariko babibimye urababujije amahoro inyatsi ikinanyatsi byakunaniye mu gihe gitarambiranye musoza mubona ibintu byose bitora aha ubu no kuva ko nibuye mu minsi izogenda Imana iriho kandi izoguma itwereka amayeri ayo mayeri ufise yo kubesha abantu ayo mayeri uva ngo ni Imana yazana n'abandi barayafise harya aho wabukaranga bari munsi y'urujo barayafise ayo mayeri inzira Imana iducisha mu zindi bataka twadeboroze twashikaho yanakodusha n'abandi rero bariko baradeboroda bazodeboroda ubona bagufasha bagushize kw'intoki nuko bimeze kuko igihugu ni igihugu cy'u Burundi n'ic'abarundi Imana si yiwawe si ya CNDD-FDD ni Imana y'abarundi iyo Mana muhamagara buri kwezi ngo murahura nyambari kuwa kane nyambari kuwa kangahe mugahura ngo muriko murasenga nk'aba CNDD-FDD hanyuma mugasenga muheje kwica abantu bafungiwe ubusa babohe ubusa abahejeje iminyororo baracariyo abandi dosiye zabo mwarazubitse buca mujayo namwe mwumva ingene hameze rindira rorera ndakubesha se nimwiheburere nagira umuntu yihebura bararangiye barihebuye natwe twarihebuye bimwe mu byo tubona ngaha mu Burundi twoherako twokorerako kugira ngo dushobore kujana gutambuka turi kumwe gusangira urugendo rumwe rugana ku kintu kimwe turabona nk'abigenza nk'abakiri mu ntambara abigenza nk'uko umenga igihugu kimwe etat de siège wumvise uyu n'umusaseredoti arakubwiye ko hakiri mu gihugu abantu bigenza nk'abakiri mu ntambara uyu mwamutumiye mu ikorane cyo mwaka uheze hari mu wundi mwaka yakubwije ukuri wo mwari kumwe kwitwara nk'agasuguru ko muci kwitwara nk'abantu mukiri mu ntambara kubona ko muri mu gihugu mugitwara mukiri muri rya shamba mwica mugakiza mukanigo mushaka inka mugatora izo mushaka ndabarahi ivyo bintu ni bibi ivyo bintu bishobora gutuma mukwega karambaraye izina ry'Imana nk'ukwitekanya cure psychologique mu bintu bishobora kudukwegera amahano harimo no gukoresha nabi izina ry'Imana wumvise umusaseredoti twavuze gukoresha nabi izina ry'Imana mugasenga mugakora ibikorane abantu bari mu mabohero batagira uko babayeho mubarenganya ubizi abantu bari kwicwa urungika abasirikare bitemo n'amategeko muri Kongo baja kwica abatutsi ivyo bintu byose ivyo uri kutuka Imana yakwihoragira kumva irakubona irababona izobahana umviriza umusaseredoti kandi umusaseredoti abarundi kazi mumushimire nimvuga kuri yari umutima amenye yarabivuga avuga iby'iyobokamana nyavyo Imana tuvuga izina ry'Imana dusonera Imana dukunda turiko turakengurukira amabwirizwa y'Imana atomora neza ko umuntu ategerezwa gusonera izina ry'Imana nibwirizwa ry'Imana aha mu Burundi hari inyifato itari yo kuri bamwe
bararenganya abantu bagahamagara Imana mushobora byose. Wumvise bararenganya abantu bagahamagara Imana mushobora byose. Sende David iyo muri cyo gikorane cyangwa iyo mugiye mu isengero kwa Mungu muribuka bo murenganya ingene bangana, muribuka bo mufatiye amaboko imugongo ingene bangana, muribuka bo mwangaje ingene bangana, muribuka bo mwiciye ubusi ingene bangana. Ibyo bintu muravyibuka. Muribuka bo mwakoranye mwishe nka Adolphe Nshimirimana Lieutenant General. Uyu munsi iyo mudafata bunyoni ngo mumufunge twomenye gute abamwishe. Twarabyiyumvira, twari dufise amakuru ava muri mwebwe, ariko twaronse igihamya. Hahandi babati umupfumu yapfanywe n'umuntu canke umusuma akaboko kiwe kafatiwe mu mupfuko mwigunira. Niko byagenze. Umwisi Petero Nkurunziza yatangaje avuga ibya Lieutenant General ingene yapfuye. Tuzobigarukako tubizane tumusubirize muri riyajwi. Ubu abarundi ntibaje kubimenya n'amakungu. Ubundi iyo abo bagizi bana bategera ijya modoka yari irimwo uwo muri Lieutenant General Adolphe Nshimirimana bakabirasa ko bayirasha imbere muri moteri, hari amaraso mwabonye kuri we ntiyari yamwumiye ko kera. Nimwari mwamwishe mwijoro. Aho mwamwiciye ni hazu. Yoho niwumvise ko nawe ati yahunze. Ndavuga bunyoni Marshal naho mu mwite General Marshal mwarayimuhaye bayimwambura gute mwimwaka kubera iki? Ni Marshal. None Marshal ko yavuze ko yahunze kugira ntimumubwire nkuko mwagize Lieutenant General Nshimirimana Adolphe. Ntiwumva ko mwamaza abantu eheraba Rajab mwaramuboshe muramuhambira mushaka amagufuri mumuboha amaguru n'amaboko mushira mu ibohero rya Mpimba, ariko kubera ko barusha inguvu kubera ko Imana nako karenganya mukora imuvanayo avayo. Murabe neza birabagoye mbe mumuragira gute murahungira Imana barica ibintu bakabyonona bakambaza izina ry'Imana. Bagendera mu ngeso mbi bakihamagarira ku izina ry'Imana. Turagowe. Ibyo nibyo nama mvuga. Dukwegera ibihano. Dukwegera umuriro. Dukwegera ishavu ry'Imana. Izina ry'Imana twambaza ubutariko. Ndagukomera amashi. Tutagomba kugendera mu kuri. Tutagomba kugendera mu butungane. Tutagomba gukoresha izina ry'Imana mu rukundo. Niturireke. Sende David reka guhamagara izina ry'Imana mutabanje guhinduka ngo mureke abantu babe mu mwidegemvyo ngo mukurikize amategeko mukurikize amabwizo y'Imana mukunde bagenzi banyu nkuko mwikunda. Nimwibuke ngira ndabibutse nimwibuke amajoro mwaraye mu ishamba, nimwibuke amabombe mwatewe mutazi ko buca, nimwibuke ko mwari mwaneshejwe mwatsinzwe ku rugamba. Buyoya na Nyerere bakabagarukira yatabaho bagabo babiri mwari mugiye burundu. Nimwibuke ko atabasirikare mwari mufise igihe mwataha mu gihugu. Nimwibuke yuko abasirikare mufise mwaje muza mwinjije mu gisirikare aho mwabakuye amakuru turayafise. Aho mwabakura abiga ku mashure n'abarimu babo n'abaki bose mukagenda mukegeranya mukajana mu kibira mukabaforoma mukabigisha defile kugira ngo babozobone ko ari abasirikare. Abo bantu bose turabafise. Mwibuke imihotorano yabaye muri ico gihe ingene byagenze. Adolphe ntakiriho ariko hari abakiriho babizi. Yarabibajijwe arafise byasubije. Erega Uburundi ni buto twose tuba tuhari. Nta kintu na kimwe mukorera ahantu cy'abaturi. Nibyo mwakoze kera niho twari turi twarababona n'uyu munsi turahari. Heba kuvugira Imana gusa. Reka kuvugira Imana muyivuga izina ry'Imana mu busa itabagira nkuko yagize Farao nabiyo. Muriko murahamagarira umuvumo igihugu, muriko mugihamagarira umuriro waka ugiye gukombombora Burundi. Hasigara ari umukungugu kubera mwebwe, kubera ibyaha mukora, kubera ubwicanyi mukora, kubera ihonyabwoko mukora, kubera rasisme, kubera indandende, kubera kwikunda. Nimwikunda kuko muvomera mu biva. Doshabura birisabisho byanyu biranukira
indirimbo zanyu ziramena amatwi kuko raba ibyo mwirigwamwo raba amasengesho mugira asesema Imana, indirimbo muvuga muririmba zimena amatwi Imana, bajya bashikiranganje bose ushira kuri podium ngo baririmbe basesema Imana, ibyo bavuga bimena amatwi Imana. Wavyumvise kubera ibyo mukora Imana ibiravyira babara, kuko iyo abanyagihugu bayo bababaye, iyo abantu bayo bababaye, iyo abantu b'Imana bababaye, Imana irababara. Niyo mpamvu ije kubahana, niyo mpamvu igira ibazingazingire mu igunira rimwe, ibaterere mu nyanja, inyanja yaka umuriro. Narababwiye ko ataho muzohunga muja, ni ngaho, ni kuri tere. Umwe wese azishura ibyo yakoze naho, kandi umuriro uzova muri mwebwe, nimwe muzowasa, nimwe muzonigana, mukubitane kuva ku wa mbere guca ku wa nyuma. Abarundi cyo tugira tuti ashi, kuko Imana izobe dutabaye. Imbere yanjye muze gukenguruka ibyo Mukama yarabitumye abahanuzi, yarabitumye abahanuzi kenshi, kandi Mukama by'ukuri yari yashavuye kubera barasenga ukarimi gusa, mugabo by'ukuri mu mitima hariyo ivyumviro bitari byo. Ivyiyumviro biri mu mitima y'abasendedefudede ni ivyiyumviro bibi, ariko ibikorwa byo bakora bisesemiki Imana ihane. Numutego twiteze, kandi byari bibereye ko tubikora kugira ngo dufatireho duhinduke, tubandanye dushira Imana imbere, mugabo duhinduke rero twigenze nk'abashize Imana imbere, tuvuga izina ry'Imana tubibereye, duhamagara Imana twiteguye, tuvuga Imana kubera turi abana b'Imana nyene. Ico nico twemeye, ahandi ho tutaravye neza tuzogwa mu mutego twiteze, kandi umuryango wacu ntuzoragama. Umutego abasendedefudede patiri biteze waramaze kubafata, waramaze kubacakira, kuko ibikorwa bakora biteye agahinda. Wogenda ukaraba muri berbe ibintu biberayo, basigaye baza kwangaje umuntu bamukuye bamukuye muri Tanzania. Iyo yahunze kera je ni byiza ko yahungutse, ntawo bigaya, ariko muri berbe bakoresha igifaransa, nta gifaransa azi Icongereza. Uyu munsi bamuzanye kuko azanywe n'abaguverineri ba berbe n'uwa resources zimene bashiraho, ariko baburaho bamushira, babanza kumugira umupuranto, bamugize umupuranto akora igihe gitoya, ubu bamuhaye service atwara jamwo akoreramwo, iyo adashoboye bamubwira ngo nagire raporo ya stage y'imisi hamaze. Stage ubu yaramunaniye gukora, ariko akoma amashi ngo bamugire stage, bamufashe bamwandikire stage, ngo abari muri bere bamufashe gukora stage. Nabonye n'ubwiwe arababaye kubona bamushize mu kibanza adashoboye gukoreramwo. Ibyo ni CNDD-FDD bigira, ni leta ibigira ya Neva rero ari muri paralala bibera muri berbe. Akadirisha yagashizeyo bamushiriye programme muri machine yiwe kugira kurikirana iby'amafaranga. Ariko namubwira ngo nakurikirana iby'amafaranga, ariko narabe n'ivyo abakozi bariyo. Imanza baburana bagatsindishwa barenganijwe. Ubutegetsi buzobaha ijambo basubire baburane, nibaburana bagatsinda, abatumye bakugwa mu buzi nibo bazokwishura amafaranga. Ndabarahiye nibo bazishura amafaranga yabo bantu bariko bararenganya. Ivyo nibavyumve bavyumvireho, kandi biri hafi ko nabo nyene barabona ko bagira bagende, nega nabo nyene barabibona haje, abarongozi ba CNDD-FDD barabibona ko bagira bagende, ariko bihangane nta kundi. Nibaza tutazobagira uko batugize, nta uzobica kuko bo ntabicanye. Tuza yuko tugiranira imigenderanire n'igihugu gikoresha uburyarya, igihugu c'iciyorobetsi. Ntibishoboka ko hari igihugu gishobora kuvuga ko rigomba gukundana n'Uburundi mugakiriko kiriyorobeka cyashize iwa mu kirenge kugira ngo turihonyore. Ibihugu bimwe mufise umubano nk'inda, mufise umubano mubi nk'igihere mu mpuzu. Ubu icyo gihugu c'iciyorobetsi uvuga n'u Rwanda rwakugize iki? Waruhungiyemwo ruguha ubuhungiro 93, 94 baravuga, si jewe ndavyikura, biravugwa ko hariho abo mwari kumwe nawe umengo barakuvuga ko bari abazungu bakwigishije igisirikare, n'ibyaba ari byo humva n'akamara amazi.
u Rwanda icyo rutagukoreye n'igiki gavarisita u Rwanda icyo rutakoreye CNDD-FDD n'igiki u Rwanda nimwibuke muri ya matora icyo babakoreye barabafashije barabaterera atabyo mushoboye nimwibuke u Rwanda rufasha u Burundi kwishura amafaranga muri EAC mwayabuze u Rwanda koko mupiki iri ni pumwe muri ko muri hamagarira abandi bakundana n'ababanyi cyo bita bazinyamuriro kuva kera ariko twavutse dusanga bavuga umuzimyamuriro n'umuntu ushira ku mutima n'umuntu bana nawe neza kuko utera gutabara ntibabatabaye mwaturiye isoko y'Ibujumbura u Rwanda rwabatabaye rukaronga indege kuzimya ariko kubera ko mwakoresheje amapudire akomeye mu guturira irya soko byaranse kwizima zakizinyamwoto ntimwari mwazinyegeje mukazituma zikankuza kuzimya mugaca muvuga ngo yahiye kugira ngo hubakwe isoko ya kijambere isoko ya kijambere mu kuyubaka mwabanza guturira ibintu by'abantu abantu mwashize mu kaga bangana gute abantu mwahombeje bangana gute ubundi n'abantu bari nyuma yanyu sinumva ingene bameze nibibi mu bakorera biteye ubwoba biteye n'agahinda umva undi ni igihugu cya mbere kirimo abantu bafite urukundo n'umubano mwiza nimwe mwabishe ikimenyamenya ntiturigira twumva ngo Burundi bwagiye gusomborotsa ikindi gihugu cyane ngo bufate mu mugongo uri kwarononera ikindi gihugu muri Kongo mwagiye kugirana muri Kongo mwagiye gukora iki ko mutabonona cyangwa mushigikira abagizi bana muri Kongo mwagiye kugira iki Tshisekedi ntariko yica abatutsi muri Kongo ntumushigiki abasuda bano batwa bitisunze n'amategeko ariko tuzobigaruka ko navyo nyene ubu muri Kenya siyo ni muri ko murahungabanya umutekano muri Kenya mwebwe CNDD-FDD mukoresheje imbonera kure na Tshisekedi ntitwaraye tubabonye mwibarabara n'idarapo y'u Burundi imbonera kure yifise ngekuye muri ambassade yanyu muri Kenya ntibamutegetse gusaba ikigongwe ntidufise amajwi yiwe bamutegetse gusaba ikigongwe ku nguvu asaba ikigongwe ciki kandi mwaramutumye mugiye kubona yimbwa yaboneye ku mugezi muri ko muturira ahantu hose ngonona ahantu hose none muzohonyura muzohungira ubu muzohungira Tanzania musangiye ibyaha Kongo muri ko murayiturira muri kuraka aho bukera uzima murajaye ki Kongo ifise abana ba Kongo bahagurutse kuharanira agateka kabo ko buca bafata igihugu muraca mwebwe mujaye izo ntera hamwe muri ko murafasha zizobajana mu Rwanda muzoburiyo muhungira muzobabara ibi muri ko murakorera abarundi n'abarundi kazi no gwaruka izobagarukako ndabibabwiye umutima abarundi dufise w'urukundo twebwe iminsi yose twishakira umubano mwiza n'ibindi bihugu mugabo ntidushaka gukorana n'indyarya ziduhenda ngo turiko turakundana mugabo zashize ihwa mu kirenge ngo rituzibure ihwa rero uri kuravuga ngo bashize mu kirenge nimwe mwarishizeyo kuko mwebwe muri ko mukorana n'intera hamwe mugakorana kumugaragara izuba riva mukigira jokone ndabizi ntibabimenya oya isi uno munsi iri mu rushi ushobora kumenya ibyabereye ku isi yose ntushobora kubika intera hamwe na FLN muri icyo gihugu ngo abarundi tubiyoberwe turababona ingwano zihora ziba hagati y'imbonera kure n'izo ntera hamwe bapfuye ibyo kurya zingana gute ntitubimenya iriya ndege igenda kubaravitaya ntitubibona ihaguruka tubona igashikaho tubona hose turahari uko kunyaga abanyagihugu kabanyaga amatongo igihugu cyose gifisemo amatongo ivyo wumva bibereye umukuru w'igihugu wiyita se Barundi jewe nibaza yuko wari ukwiye kugeza aho ugejeje Barundi kazi rwaruka ibi ndavuga simvura ariko baca umugani ngo utosora ifuku ahoza katsi mu ntoki jewe nzoguma mvuga nsemerera kubera ndazi ibyo bagomba gukora ihonya bwo kujyanya mwishi bagomba gukora ntirishobora kuba ntasemereye naho abantu bumva bakica amatwi nzoguma mvuga nzoshaka siyere mvuga jenyene ariko ndashima Imana ko yahagurukije abandi bavuga mu Burundi hari abarundi nshimira ko bavuga
bavuga batarya umunwa batavugira mu vumbi kumuvumba babashinga ntahe abo ni bazoba intwari z'Uburundi ejo hazoza barashira ahabona abo mwirwa murica ku munsi baravuga ivyo mukora baravyemanga bakabivuga naho gacu uza ngaho kavuga ngo twananiwe kwihangana ngo twihangane ibi kurica abantu sinzigera n'umunsi n'umwe mpora mucica abantu sinzokwiga n'umunsi n'umwe mpora mucanka u Rwanda mucanka Kongo sinzigera mpora ko murenganya abatutsi kuva kera umengo barabaroze nkesha Imana yararirimbye muri wa muduri wiwe aravuga ati president ntukine baraguhonyora ukabona udahinduye umukenyuro ngo wemere kumvikana n'abarundi twese ndakubwiye baraguhonyora abaguhonyora nabo muri kumwe nawe urabizi ufise n'ubwoba n'umupfumu yarabikubwiye kwigihe kirangiye niyo mpamvu uri kuravuga rero igihe kirarangiye ciyo ntwaro yanyu yo kwica abantu mugenda umengo mwarasaze ndababaye numva intuntu igihe tuvuze ni kirekire abo tubwira umenya ntibumva integuro yanyu no kwica abatutsi kubaheraheza mukavuga ngo abazovuka amazubaze ingene basa uwo n'umugambi wa ubu byatangwa 72 navyo murashobora namwe buca bibananira ndabibabwiye reka geze ngaha no munsi ndakugejeje hano no munsi yangeze hano nzoga kuri mikoro ejo canke ejo tuganire neza tuvugane ndababwire ibyo uravuga ubakindaga ubasuzugura ariko Burundi bugona buri maso hajya barakubona barundi kazaho muri hirya no hino murumva ibintu avuga ari byo muramuretsa biguma bigenda gutya muhagaze izi mbonera kure mwazihaye umuti uzikwiriye mukazibwiza ukuri ko zibandanije muri ibi zirimo zizohera zose nyifu y'imijira bimwe Sebuja yavuga izi mbonera kure murazihevye mbonera kure mwese aho muri abana b'u Burundi ni muve mu byose ndefede yabaroze ibabwira kwanka abarundi ngo n'abatutsi ibabwira kubica mubavi inyuma yabo bantu kuko turabakunda muri abanyagihugu muzubaka igihugu cacu muzocubaka ibyo babahenda sivyo nimwabandanya mujana nabo murajana nabo muri byose ibi bakoze biri bubafate namwe nimubasezere mubavi inyuma batembe bonyene kurya yavuze ngo bamushize ahantu ngo abika gati kirebanga ka konyene numva ruko Imana rimwe mu byo tubona ngaha mu Burundi twoherako twokorerako kugira ngo dushobore kujana gutambuka turi kumwe gusangira urugendo rumwe rugana ku kintu kimwe turabona nk'abigenza nk'abakiri mu ntambara none aba saseredoti abantu twese tuvugira Imana turiho turababwira ko abantu bigenza nk'abari mu ntambara murindira iki kuva inyuma yabo mwabasende David ko atari benshi ko babahenda ega barabahenda tuzogaruka kuri ikiganiro ntitugejeje iki tuzokibandanya tuvuye ku ngingo nyinshi cyane ziranga uwo mugambwe uri ku butegetsi ziranga neva kugira ngo tubahanure tubagira inama bahindukire neva uhindukiye ukabivamo ukaba umugabo nyamugabo ukaba umushinga nta numa togushigikira kuko ubwoko ntabubaho mu Burundi abarundi bavuga ururimi rumwe rw'ikirundi nta bafise imico bisangije bose bivuze ko ari bamwe iyo mico rero mufise yo kwica abantu mubahora ubwoko cira birarura tuzobemerera kubareka no kubahebera ngo mu bikore tutavuze oya mwese murakoze ndabararika kugira subscribe kuri radio televiziyo Inkinzo kugira mubone amakuru atahandi hamwe muyakura mwese umuntu wese yumvise ikiganiro agire subscribe niko tugwana kugwanya umwasi umugwanisha inzira zose iyo nayo ni ngwano uzobukoze yo kubakubita nabo baratwumviriza bakora subscribe gwani ibiganiro tubane hibacike wowe kubera utabikora wowe twumva muri uru rurimi muri kano karere k'ibiyaga binini nukore subscribe ukore sabone ukande kuri kanya kazogera ko hejuru ugakanze uce wongera ukande hariho utuntu tubiri hejuru akazogera icyo gihe dusoye inkuru ikikorokera muri telefone yawe mugiraho muba